amagambo nsanga ibintu byakoretse. Imana idufashe. Haleluya, haleluya. Igihe gishitse Abisirayeli hari amajambo bari barabwiwe adasanzwe. Kwari Imana yabahaye gukunda neza no gukundwa. Ngo hari ibintu Imana yari yarabwiye Abisirayeli ngo iminsi yose muzobara muri Egiputa, iminsi yose muzobara muri Egiputa, igihe muzopfayo ngo muze mubwire abantu bose bahari ngo babahe ibintu byose mukeneye, nimuze muhaguruke ngaha. Imana ishimwe. Mutajanye ibyo mushaka. Igihe ngo kigeze nasomye ndaryoherwa cyane. Wa wundi Farawo yamwana Mose abwira Farawo ati Farawo we genda Mose genda musenge Imana yanyu, mbere nanjye munsengere munsabire ku Mana. Imana yari yamuhaye gukundwa kubera igihe cyari gishitse. Sibyo gusa, uziko hari ibintu Imana yakoze biteye ubwoba. Imana yari yabwiye Abisirayeli ngo ntimuze muve muri rugo, ntimuze muve ahantu mudasabye. Umubanyi wese igihe cyo kuhaguruka gihagaze kigeze, umuntu wese mubana uzomwaka ibyo ushaka byose kwaguha kandi azohita biguha. Ngo bagiye guhaguruka ngo Mose abwira Abisirayeli ngo umuntu wese asabe umubanyi wiwe icyo ashaka. Akagenda akamubwira ati iyo nzaha ngomba ngende, akaca bimuha. Nijyanka akaca muha, ayo mafaranga akaca muha. Ngo barasaba ibintu biribwa ngo Abisirayeli kubera bari bageze mu gihe cyabo kandi bari bahawe gukundwa, ngo bagiye guhaguruka ngo Imana isa n'iyabibiye irabanyagira itegeka abanyagiputa babakuruhumyi ibintu byose bafise babiha Abisirayeli. Bagiye guhaguruka batwaye ibintu byabo by'ubutunzi bakuye muri Egiputa. Ibi bivuga ngo imyaka bamaze bakorera ubusa, uwo mwanya mu byo babasabye bagenda babyirishe bahabwa n'indishyi y'akababaro. Haleluya. Ntabwo ari ibyo gusa, ngo mbere n'abanyegiputa ngo baca bajyana nabo. Iyo ugeze ku murongo waho havuga ngo Abisirayeli bahagurutse ngo igugu ry'abanyamahanga ngo ricarira bakurikira, baramenya ngo Abisirayeli bafise Imana. Aha hantu ntitwohasigara, reka tugende tubakurikira tubikurikize. Amateka yari ahari. Bari bamaze Abisirayeli, Imana yari yavuze ko bajya abantu bazomara mu kinyago cy'amagorwa imyaka 100. Reka ndakubwira ikintu cyari kiri aho hantu. Umwisirayeli n'Umunyegiputa ntibasangira, baranenana mu buryo bukomeye. Ntibasangira amazi, ntibasangira indya. Abisirayeli barabanenwa. Urumva abakozi b'Imana kunenwa n'Abanyegiputa kabisa. Abantu b'Imana, abantu bamenyaga kizi, abanyamasezerano baranenwa kubera igihe nticyari bwagere, ariko igihe gishitse. Haleluya. Bamwe bahora babanena baca barabakurikira baravuga ngo turajyana nenyigiye. Imana itange mu ishengero ryayo gukundwa kugira ngo n'ababandi badusuzugura batuhindukirire mu izina rya Yesu. Nasomye amajambo meza arandyohera. Imbere yuko dusozera ndabona umwanya urihuse cyane kandi igihe ntigihagarara. Imana ishimwe cyane. Amen. Kugira dusozerane namwe aka kanya naho biboneka umwanya udusize, reka gutakaza igihe. Usenga senga n'inkomezi, uririmba ririmba n'inkomezi, uvuga ubutumwa vugana ubutumwa inkomezi, abaja guhanura abandi shinga intahe, amamaza ibya Yesu. Wa muhungu namukunze ati ndagiye kuvuga imwaro ibiriko birakoreka hano sinzobihora, ariko wewe hari ivy'Imana ikora hano ukabihora ukabiceceka nta kintu na kimwe. Kandi wibuke ko Imana izokubaza ivyo yagutumye. Kora n'inkomezi mu mwanya wawe, reka gutakaza umwanya, kuko abantu batakaje umwanya bagiye kwiyora. Ibara ryaguye. Samsoni yaratakaje umwanya, yari yahamagawe kugira ngo abari bazocungura Abisirayeli akubite asambure yice Abafilisitiya. Agagenda aho kwica Abafilisitiya agazeyo atangura kuraba abakobwa beza acabona Delila, acatangura gufatana na Delila. Icyo Imana yamutumye ntiyaba aricyo akora. Birivuga ngo iherezo y'iryo bamumenaguye amaso. Niwatakaza intumbero, niwatakaza ibikorwa, niwatakaza umwanya wawe ukaja mu vy'Imana itagutumye, ugatakaza umwanya ntumenye igihe, amaso arameneka.
amaso arameneka kubera ugagiye muri tarije yuze nizo ngorane yahuye nazo Samusoni. Yesu adufashe cyane. Haleluya, haleluya. Imana idufashe cyane. Kora Esteri kuba gukora yaratabawe agirwa neza n'Imana kuko yamenye igihe cya ntiyatakaje umwanya ntiyatakaje igihe. Oya, reka gukora inyuma y'igihe. Hari abantu bakora inyuma y'igihe bakipfuza gukora inyuma y'igihe. Hari benshi Esau yipfuje gukora inyuma y'igihe. Abazi amakuru ya Esau, Yakobo Isaka yahamagaye abana kubahezagira. Yakobo aragenda ahezagirwa mu gihe cya Esau. Esau aza kuza inyuma kandi niwe yari uwa mbere yategetswe kumumugisha. Mugabo arasamara arateba, reka guteba guhaguruka amenye igihe utangurushiye gukora. Yesu adufashe cyane. Hora mu buryo bw'imwe gukora. Yewe hari ibimenyetso byerekana ko igihe kigeze. Ni ijwi ryo mu mutima riguma rigusunikira ku kintu. Haleluya. Ijwi ryo mu mutima niba ridandaza niba kubwira numva ijwi rikubwira irengarenga, reka kuba wihamirira mu mavuta. Ijwi rikubwira irengarenga kandi umugisha wawe uzoba mu irengarenga nyene. Reka kwihamirira mu mavoka, ijwi ryavuze irengarenga. Yesu adufashe cyane. Esau yakoze mu gihe cya nyuma. Mariya hari ibihe yakoze mu gihe cya nyuma. Bibiliya iranyereka ko yatakaje umwanya agasama. Hari abagore bajyanye amavuta kuri Yesu bayajyana mu gihe cya nyuma, igihe bagenda n'amavuta ngo n'imota neza kumva. Bahageze marayika arabagira ati yamaze kwizukira yagiye. Bakimufata bakimubamba abo bagore bari hehe? Ntibabona kubera iki? Hari kuyazana bakakora, ariko kubera batamenye igihe bayajyanye mu nyuma. Hari undi mugore yamenye igihe wewe arasiga Yesu mu gihe aramusiga aramuhanaguza imishatsi bamusiga amavuta akomeye cyane. Ujya yamenye igihe. Yesu adufashe cyane. No mwishengero uyu munsi reka nababwire ikintu. Nubona nko mutwebwe mu gihe cyo gukora muri repentance ni ikinyene. Muri repentance ubu turakeneye intebe, ubu turakeneye ibintu byiza, turakeneye ikibanza. Utakoze mu iki gihe hari igihe ubu kubera handikenewe urashobora gukora kubera imitwaro twese mu makaroni. Dusengera ikibanza, dusengera intebe, turiko turarira ayo masengesho araduka akagera ku bana. Nukuvuga ngo hagize umuntu akora mu ico gihe Imana iramwishyura mu buryo bukomeye. Ariko hari igihe uzokora mu bisi zose bitwamirengana. Erega hari ibihe tutazoba dukeneye intebe. Erega hari igihe tutazoba dukeneye intuze ya izinde ibibanza. Tuzoba dusengera ahantu hari amavandarateri, hari amakaro, hari ibindi bintu, hari ibyuwa, hariho akayaga keza, amafaranga, amakote yuzuye ku mafaranga. Uzonakora ntitumenye ko wanakoze. Hari igihe uzoza no gukora ntitumenye ko wakoze. Kandi icyo gihe nimusengera ntituzogusenga ubu hatuba gusengera n'abava kakoboka ibigishika duka, ariko womenye igihe cyo gukora. Hari ibihe ukoze cyangwa udakoze tuzoba umengana ibisanzwe. Ubu ngaho hepfo ngaho ahantu jewe nahoze hari ahantu ukoze no kudakora. Hari ibintu ukore cyangwa ureke byose birahari. Bamuziki ibintu byose birahari. Mu myaka nka 15 tuzoba dufise ibintu byose. Hari igihe uzoza gukora usanga uri kurigoma ukora ibintu menga uguma ugati na pastor ntiyabibonye sinzoba ndabibona. Ibyo mbona ndabibona iki gihe kuko turakenye iki gihe. Ariko mu myaka 15 ntituzoba dukenye. Ibyo sinzoba ndabibona. Uzobikora ngo wandikishe gusa n'amasengesho. Hari ibihe uzonakora abantu ntibanagusengera. None uzoshobora kuzana nk'intebe dufise intebe 5,000 n'intebe 10,000 uzana intebe 100 ni agiye tutazona kumenya ko wazizana. Bisoge uzozana n'intebe 200 tumenya ko twazizana. Usange ndi mu bihe
za Gitega cyangwa ndi Buraya cyangwa ndi hirya no hino ati hari cyo naranzaga ati rondera umudiyakoni hariya rondera umudiyakoni rondera mu protocol hariya hanyuma Imana iguhezagira ntazona telefona kuko ibyo nzoba ndimo bizoba bindemeye cyane nzoba ngiye telefona ku ntebe ndiko ndakira abantu 1000 ndi mu gikorane cy'abantu 15,000 ucuzana intebe 10 ucu telefona ndiko ndagirisha igikorane cy'abantu 30,000 menya igihe cyo gukora hama uku gukora amavuta kuduze agushikane n'ico gihe nawe uzogera ico gihe utakizana intebe 100 ahubwo ukora ibintu bikomeye byo hejuru kora mu gihe kigoye Yesu adufasha cyane ubundi aho gukora mu gihe abantu reka ndakubari wari umuntu ushobora kugendera nk'ubu ndakubwira by'ukuri hari umuntu ushobora kugendera ukamugemurira ukamuha envelope y'500 akabona ko umenga umuhaye 1,000 nivyo hari umuntu ushobora kugemurira inka akabona umenga wamuzaniye inkoko kandi agaciro wewe ukabona inkoko inka yose wiyahuye ukabona ati ndahashitse nyakira mu mwami wewe kurugera ariko inka ayibona nk'inkoko ariko uyu munsi hari umuntu ushobora guha 2,000 bitewe n'igihe harimo akakubona no kumuhaye miliyoni nukuvuga ngo mico harimo rero ivyo 2,000 ntazopfa byibagira azovuga ati hari igihe narimo kibi ujya yampaye 2,000 sha Imana imuhumugisha naho azongera ku rugero rukomeye azokwama yiruka bya 2,000 bitewe n'igihe byamusanzemo. Haleluya. Bitewe n'ibihe byamusanzemo uzomuha 5,000 mw'iki gihe amazi bisi uzomuha ibiro 3-4 by'ifu by'umuceri amazi bisi atajya ntazopfa kwibagiye azokwandika kuri agenda no mu mutima no mu mutwe kubera igikorwa wakoze kandi n'igihe azoduka akagera kure azogenda ageze kure muhuye ati uriya n'uwa mwana wa naka ndabyibutse sha igihe kimwe yankoreye ibintu sha yangiriye neza atagira ikintu yokora niba ugomba gukora kora mu bihe bibi ntuzukore mu bihe byiza mu bihe Yesu adufashe cyane menya igihe cyo gukora mwene data Imana idufashe cyane sinzi ko abantu bariko barumva ikintu ndiko ndavuga haleluya kora mu bihe by'amageragezwa kora mu bihe umenga ibintu ntibishoboka ntibisobanutse hanyuma ibintu bizobisobanuke warashize mu kuboko kwawe Imana ikuravye izovuga ati bijya bintu byasobanutse kubera naka Imana ikuravye izovuga ati bijya bintu byageze hajya kubera naka Imana ibiguharure ko kugororoka no mw'ijuru uzovuga ati sha hihanya abantu 100,000 kandi no kubera naka yasize mu kuboko no mwabo 100,000 uzobihembegwa twavuza muri ingoma bambe imeze ingoma yari meze niyo yari ingoma sini hariho karirimbo bakaturirimbiye kagakorasi ntabaririmbiye twari dufise karaduhonora karadukubita tuvuye ngaho tukajana mu Cibitoki cya Rugombo ngo kagiye kuririmba kukamakara tukajanayo tugezeyo gatera ikorasi karaduhonora ubu turacyasubira kumuhamagara se dufise abaririmbyi hano baririmba izigezweho n'iza kera na shasha dufise abaririmbyi Imana iriko irasiga amavuta igiye no kubandanya ibasiga amavuta yaturirimbiye kantike dusanzwe tuzi ndamurihira kuja mu Cibitoki
ikindi gihe. Igihe kigenda gikuranya ubwasi burashama bukabisha ubundi, nawe rero menya igihe. Haleluya. Numva twofata umwanya washaka tugasenga. Ndagomba ko abantu bamenya igihe cyabo, gikora mu gihe cyabo. Haleluya. Ndagomba Imana data iheza kugira abantu bagiye gukora. Mana idufashe cyane. Menya igihe cyo gukora, reka gutakaza umwanya, reka gusamara, nimara gusenga, nimara kudandaza, ishira hamwe heza, ibintu byose kora. Haleluya. Kora kugira dutere imbere, kora kugira duteze imbere ishengero, kora kugira duteze imbere igihugu. Wa mukozi wa leta we, ajya amafaranga uri kurahembwa, reka kuvuga ngo uzotungwa na passion ya hehe, ahubwo takura ufate tujya dufaranga utujere, udutunganye neza, uhabwe mutegure passion yawe nziza. Tegura passion yawe nziza. Mu maprogramu gira yose menya ati okay, ratio udufasha abana, udukora utu mugo hampande yawe aka asinkorako nikazoza kesho. Abandi nabo bavuga murumva ngo ngire neza abana, ngo hama abana ngo nibo bazombeshaho. Abana nibo bazokubeshaho abana. Oya, mbega bihinduka kubera iki? Ahubwo agenda batahura. None abo bana bobo nibagera mu gihe byabo, erega bakeneye gutegura kazoza kabo nabo. None bazobeshaho wewe. Abo bazobeshaho wewe bafashe ni ngombwa kubafasha, ariko ntugu mubaraba kwa maso ngo nibo nabo nibagera hajya kijya gihe nyene nabo bazoba babona imbere yabo. Haleluya. Bazogufasha akantu busa kuko ntibazofasha ubuzima bwawe bwose, kuko nabo bafise imbere yabo bagomba gutegura. Kora kubana kuko ari ngombwa gukora abana kubafasha, mugabo sideni uri kuraca, sumuko turi kuraca, sinitegeko. Kubera yimutse ingene wamukoreye neza, nabazovuga ati nagize umuvyeyi mwiza. Mu bihumbi bitanu azoronka azovuga ati bitatu ni bya papa, hama nanje indwi ngomba ngegure kazoza kanje. None wumva bitatu bizokubeshaho. Kandi niba umuvyeyi mubi ukamuvuga ngo ija nutoye nzanira, irindi utoye nzanira, uzoba ari umuvyeyi mubi, azobikora mugabo uzoba uri kurica ubuzima bwiwe bw'ejo. Kandi nawe ategezwa gutegura kazoza kiwe. Nico gituma wewe umwuyu mwanya nk'ubu buntu wagiriwe, kora utegure passion yawe. Yesu adufashe cyane. Ni hamwe navuga ngo umuntu ategerezwa gutegura uburuhuko. Reka dufate umwanya wo kwiyumvira, turangiza dusenge. Imana idufashe. Twarengeje iminota mikeyi bitewe n'intahe zafashe umunyanya muremure, ni mwebwe mwambariye ngo nazo zari zikenewe, siko mwavuze. Murakoze. None izi nyigisho ntizari zikenewe zozo. Imana ibahe umugisha. Rero yoba umwanya wagera bibaza ko mutamparuye kwica. Murakoze. Yesu abagire neza cyane. Reka dufate umwanya wo kwiyumvira igihe cyawe, muri iki gihe cyawe. Reka woba uramenya igihe cyawe. Ariko jewe ku bintu Imana yambwiye ngo abantu igihe cyabo kiragera mugabo ntibakimenya. Yambwiye ngo hari abantu igihe cyabo cyageze cyo gukora mugabo ntibariko barakora. Niko Imana yambari. Igihe nahabwize inyigisho narasenze Imana yambwira ngo hari abantu igihe cyabo cyageze mugabo ntibamenye ko cyageze. Barasinziye, barasamaye, baguma baraba abandi, baguma baraba ibizopfa hari. Oya, Imana igomba ihezagira amaboko y'ibiganza byawe. Imana igomba ihezagira iyerekwa ryawe. Imana igomba ihezagire proje zawe. Imana igomba ihezagire imigambi yawe. Iyo vyumva batera haleluya. Kora. Ntabukobwa we ugeze uragezwa igihe kirageze, babi umuntu arakuresha, undi akakuresha, ukuvuga ngo ya woshaka karaza, uwave witi, uwarena sinzi. Bamaso mico gihe cyataye yawe nico nyene, mu misi mike itaye yawe uzohinduka.
bikazohinduka nta muntu azosubira kukuraba. Menya igihe. Dufate umwanya dusenge. Mana idufashe cyane. Niba hari umuntu yumva hari Imana yavuganye nawe, birashoboka ko atamenye igihe, hari abantu batakaje igihe, ariko ngiye nyarutsa sinari bwashike ku cyanyuma kivuga ngo n'abataye igihe haracyariho sede ya kabiri. Abamaze gutigiye. Haleluya. Nabivuze ngo n'abataye igihe hariho sede ya kabiri. Ya. Iyo nyigisho sidayigishije. Amaso aramenagurika. Icyiza gihari ngiki. Samusoni baragera igihe amaso bayamenye. Baravuga ngo mfasha unyegeretse inkingi. Ngomba mwegeretse inkingi. Baravuga ngo Mana ngirira imbabazi. Iri rya nyuma, iri rimwe. Ngirira imbabazi Imana. Nihore aba Bafilisitiya bamenaguye amaso. Ngirira imbabazi. Aho yari muri sede ya kangahe? Ya kabiri. Bibiliya ivuga ngo ayegamira iyo nkingi. Imana yumva amasengesho yiwe, arihana aca bugufi ngo mwako kanya nyene ngo Imana mucifata iyo nkingi, ngo aranyiganyiza iyo nkingi, iyo nzu n'amatanguriro yiwe yose ngo arasenyuka. Bibiliya ivuga ngo abapfuye b'Abafilisitiya, abakuru, abahambaye, abami b'Abafilisitiya, ngo hapfa abantu benshi cyane basumbye abambere. Bibiliya ivuga ngo uwo munsi nyene kw'isede ya kabiri Samusoni naho yapfuye ageze kuri objective yo kwica Abafilisitiya. Mwavuze yapfuye ageze ku ntumbero. Mana idufashe cyane, kuko intumbero yari yo kwica Abafilisitiya. Hariyo abadayimoni bakwitangije imbere muri sede ya kabiri. Imana iduhe faveur yo kwica abo badayimoni mu izina rya Yesu. Haleluya. Bugufi ibitagenze neza, ibyo utatunganije neza, Imana ikabiroranya. Niba hari umuntu atashoboye gukora ibintu neza, yamaze gutsindwa, ahagara tumusabira imbabazi. Yatsindwa n'ijambo ry'Imana. Birashoboka ko utashoboye kuba maso, utamenye igihe, wagumye wifatanije n'ibitari byo, kandi wagize ubunebwe, ntiwamenye igihe cyo gukora. Mana yo mu ijuru, tugomba gukora abarepentance. Muri sede ya kabiri Imana igomba guhezagira amaboko y'ibiganza byawe. Muri sede ya kabiri Imana igomba itanga imbabazi ku batakoze. Muri sede ya kabiri hari faveur idasanzwe y'ubuntu bw'Imana. Muri sede ya kabiri hari imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana. Muri sede ya kabiri Imana itanga igikundiro. Muri sede ya kabiri Imana itanga kwemerwa. Muri sede ya kabiri Imana ihagurutsa abasi bawe bakaba bakunzi bawe. Oh, haleluya. Reka dusabe mwene data asenge, muhumere mikrofone asenge Imana. Ndakunda abantu bitahura kwe. Nyaguhora ku ngoma se umwami wacu Yesu. Uri Imana, wewe umenye ibihe. Hari ibihe twabayemo, uraduhagurutsa ntitwahaguruka, uravugana natwe turapinga, uravugana natwe uratwereka icyo gukora ntitwakora. Kandi mu gihe cy'umuntu ubasha kumukura ahantu ukamushikana ahandi. Kandi mu gihe cy'umuntu Mana turagomba utugeze mu gihe. Namenye ko igihe cya repentance ari iki, kandi igihe cyo gutabara, kandi igihe cyo kwemererwamo, kandi igihe cyo kuduza abantu, kandi igihe cyo gusenyura imisozi, kandi igihe cyo guca inzira aho zitari. Ishengero ryawe umwe wese umuhe kumenya igihe ciwe. Turakeneye kumenya igihe c'Imana, turakeneye kumenya. Ndumva ntego yeranyemeza abantu baciye bugufi, kumbure hari ivyo bakora badakoze, kumbure barasamaye mu gukora, barasamaye mu gutanga, barasamaye mu gusenga, barasamaye Bana yo mu ijuru. Oh, haleluya. Abantu bagira imbabazi barahagaze, bamaze kwimenya, barasora wese. Mu gihe cyawe tugomba kuba abahizi, mu gihe cy'Imana tugomba gukoresha ibikomeye, mu gihe cy'Imana twandika
waramaze igihe wararurigisha ukarara urasenga, ariko twebwe turiko turatakaza, turiko turahomba. None ishengero rirahagaze, ryamaze kwimenya, ryamaze kwisobanura. Turagomba kuba mu gihe cyawe, igihe cy'Imana, igihe cy'umugisha, igihe cy'amasezerano. Oh haleluya, haleluya. Umuntu wese ari hano, amaraso yawe wese babatsinze batiboneke ko. Oh haleluya. Muhindurire ibihe, mushigikire, munezereze uko amasaha arengana mami, umushikana hatari bwagere. Mana turagushimiye, tugukomeye amashi mu izina rya Yesu, amen. Abantu hari ibihe bikwega, ibi urashobora kubikwega igihe urashobora kugikwega, ukikwega mu gukora, ukikwega mu kugororoka, ukikwega mu kuba mu buntu bw'Imana, ukikwega mu kuba umwizigirwa, ukikwega mu kwama wejejwe. Ibyo biratusha ku mutima w'Imana, ikakibona ati uyu muntu ntiyoguma ari mvundeke, ntiyoguma arira, kandi yarankoreye, kandi akijijwe, kandi ampamagara. Ibihe by'Imana bikaca biza. Nagomba tukwega igihe cy'Imana, naho cyari cyaratevye, naho cyari cyaratevye, naho cyatevye, tugikwega igihe cy'Imana kitwegere. Haleluya. Abagomba kuba mu gihe cy'Imana. Haleluya. Mana turaguhamagariye, tugomba igihe cyacu mwami. Hari ibihe by'amasezerano wadusezeraniye, hari ibihe byo kukubona, hari ibihe byo gukora, hari ibihe by'umugisha. Haleluya. Rimwe turafata, ariko turagomba tube mu gihe cyacu. Ebishengere, ibi biganza ndabisengeye, ibi biganza ndabisengeye, reka byakire, reka biroranirwe. Fata ibiganza byawe biduze, ndahezagira ibiganza byawe, ibyo bagiye gukora mwami, reka bibe kumugisha, kugira ngo bare mu gihe cyabo. Mu izina rya Yesu, ibi biganza ndabihezagiye, ndabisuze ko amavuta y'amasengesho, amavuta y'umugisha, amavuta yo kuroranirwa, amavuta y'ubufasha. Mu gihe cyacu hezagira ibi biganza, mu gihe cyacu cyangagura ibinyorobo, mu gihe cyacu tanga umugisha n'ibikorwa, mu gihe cyacu tanga umugisha n'isezerano, mu gihe cyacu, mu gihe cyacu. Ibi biganza byakire, ibi biganza bibona ibyo bitari bwabone, ibi biganza bibona ibyo bitari bwabone, ibi biganza mu gihe cyacu. Mana ndagushimiye, reka bibe ibihe byacu. Ndakwinginze Mana, ndaguhamagaye, ndagufukamiye, ndagutabaje. Igihe cyacu reka kibe igihe gitandukanye n'icy'abantu, reka kibe igihe gitandukanye. Mana reka tube mu gihe cyacu, natwe tuba bagezweho, natwe tubarengerwa, natwe turarebwa neza. Abisirayeli mu gihe cyabo barabwa neza, Abisirayeli mu gihe cyabo barose umugisha, barose amasezerano. Ibyo bari barabuze barabyongerwa, kubera igihe cyabo cyari gishyitse. Reka ibi biganza byakira ibihe byabo. Akira ibiganza, ibiganza shiramo ibihe byabo. Reka ndagusabe ibiganza byawe ubishyire ku mutwe, kugira ngo ugire iyerekwa mu gihe cyawe, mu gihe cyawe, mu gihe cyacu. Tanga iyerekwa, tanga iyerekwa, tanga iyerekwa, tanga umugisha. Iyi mitwe isubire kugira iyerekwa, iyi mitwe igira ihishurirwa, iyi mitwe yakira ubwenge, iyi mitwe yakira gukora, iyi mitwe uvugire muri yo, ukorane nayo. Haleluya. Iyi mitwe igira amaproje, iyi mitwe ibeho isoko gutera imbere. Iyi mitwe abifuza ubutumwa agura imitwe yabo, abifuza amasengesho agura imitwe yabo, abatangaza agura imitwe yabo, icyo umuntu wese ariko arakora, abanyeshuri agura imitwe yabo, kubera ukorera mu mitwe, ukorera mu bwenge. Abantu abaribo bose bagera kure, bagira umutwe wibaza, umutwe wiyumvira, umutwe upanga amaproje, umutwe upanga imigambi, umutwe w'igikundiro, umutwe w'umugisha, umutwe w'amasezerano. Iyi mitwe yihezagire, 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 yihezagire imitwe. Mana kora ibidasanzwe. Mana uri Imana y'amasengesho, uri Imana y'ukuri, uri Imana y'ukuri. Reka duhezagire amaguru yanyu, reka tugire muvoma ntoyi, nawe utogendagenda, tumugendera ahantu uri, utumutunze amaguru gutya. Bibiri ivuga ngo aho muzohonyora nzoba ndahabagariye, Bibiri ivuga ngo nzobaha amahanga, nzobaha ubutunzi mu izina rya Yesu. Turiko turagendagenda, reka tuganze amahanga, reka tugire
masezerano aya maguru yacu reka amaguru y'umugisha w'izina rya Yesu muba tugendagendana muba tubana batubone ko tubaruta w'izina rya Yesu reka tugira b'imbere reka tugira ubushobozi reka tugira abanyamugisha w'izina rya Yesu turagendagenda Yerusalemu yacu mu gihugu cy'Uburundi turagendagenda mu masezerano yacu haleluya haleluya turatanga umugisha uwari warafashwe uwari waratakaye uwari warazimiye turawuhindukije turawuzanye mu bushobozi bw'ijuru mu bubasha waduhaye uyu munsi uri hejuru ndasengeye umuntu wese ari hano ivyari byarapfuye ivyari byaraboze ivyari byaratakaye mu gihe cyawe mu gihe ciwe yakira ubushobozi yakira ububasha yakira intsinzi yakira amasezerano yakira amahoro yakira umunezero yakira amafaranga yakira iyerekwa yakira ibikorwa yakira imigisha tapasike notekenereke mu gihe cyacu mana nuzi ukorane natwe hezagira ibintu byacu naho byoba bito reka bigere kure reka byaguke reka bigere kure aho bitari bwashike n'izina rya Yesu uyu munsi uri hejuru tubona igitangaza mana ndagushimiye turacagagura iminyororo turapomora turasagura turasagagura turaburizamo migambi y'abadayimoni migambi y'abarezi y'abakomikomi batubuza kuba mu gihe cyacu washataniwe rekura igihe cyacu sohoka igihe cyacu sohoka va mu bintu byacu iki ni igihe cyacu iki ni igihe cyacu rekura amasezerano rekura amamariyaje rekura imanza rekura ubuzi rekura gusenga oh haleluya rekura ibyaro rekura ibyaro rekura turi mu gihe cyacu turi mu gihe cyacu turi mu gihe cyacu nawo tubuza nawo dutangira nawo tuzibira kubera turi mu gihe cyacu mana ndagushimiye kutwinjije mu gihe cyacu ndagushimiye kuduhaye gutahura igihe cyacu ndagushimiye kuduhaye kwakira igihe cyacu tugukomera amashyi n'impundu izina ariko nta muntu aheza kugira ngo atere iyindi haleluya